ariko ubona n'ubundi amakipe yose ari kureba uburyo ariko bakinira hagati. Igice cya kabiri ni Bugesera yaje iri hejuru ndetse ifasha n'uburyo bwinshi bw'ibitego. Ni iki waganirije abasore bawe mu karuhuko? Ikintu cyari gikomeye cyane kuri imipira tukagenda imbere twihuta kubera uravye ngene bo bariko barakina bataye umupira batinda gatoya kugira bashobore kwirogrupa. Nico gituma mwabonye turekipe umupira tukaexplosa ugasanga dushitse imbere y'igori yabo turi muri surnombre. Hama ikintu kibabaje cyane nuko twaronsa ama occasion guciwa match yo gutsinda match ariko ntitwashoboye kuyatsinda, ariko nta kundi ni ibintu byo gukosora. Iyo ekipe imaze igihe kinini itari mu bihe byayo usanga na confiance mu bakinyi atari nyinshi. Rero nibaza yuko iyi match ishobora kutugarukanira kijya cyizere twari tubuze. Hari ibitego bibiri byagiye mu izamu rya APR ariko abasifuzi ntibabyemera. Ku ruhande rwanyu reaction kuri biriya bitego? Nukurinda kuraba video ariko hariyo ikiri discutable, hariyo n'ikindi uvuga uti muvuga arbitre yafashe ivyemezo yategezwa gufata, ariko no kuraba ku ma video niho umuntu yogira commentaire yindi canke yoshobora gukomanta kuri ivyo bitego. Mu gihe mwasanga nyuma yo kureba izo video hari icyo mubonye cyari ariko cyaje kwanga, mwebwe ku ruhande rwanyu mu Bugesera muteganya ko mwakora iki? Nibaza yuko ubu ivyo ni ibintu vya administration. Ubu gendi concentre cyane kuri match kurikira. Novuga turi mu myanya itari myiza. Nibaza yuko rero iyi match yarangiye nukuraba ibyiza twakoze, ibibi byabayemo dushobora gukosora, ni byiza dushobora gushimangira ko kugira dushobore kuva mu murongo turimo, dushobore gukina neza, dushobore no gutsinda match kurikira. Ugarutse ku bintu by'imyanya muri makipe atatu ashobora kumanuka, Bugesera nta gitutu yoshyiraho. Sama ekipa atatu gusa, novuga na ma ekipa ashika kuri 5 cyangwa 6 kuko na ekipa ibigifisa amanota 25 nayo nyene ntiba imaze kugenda kure kuko dusigaje match nyinshi. No kuvuga classement hari ekipe novuga iregeranye cyane, usanga bigoye cyane. No kuvuga utsinze match imwe ushobora kuva muri situation urimo ugasanga ugiye hejuru abandi baramanutse. Novuga rero igitutu nicobura, pressure nishobora kubura. Nibaza yuko nukugerageza kujera iyo pressure, nukugerageza gukora ibishoboka byose turabe yuko dushobora kuva muri iyo myanya. Harimo no kubabura akazi kawe? Ivyo niwe ubivuze, sinzi jewe ndiko nkora akazi kanje. Ivyo bindi ntavyo niyumvira cyane, ntavyo niyumvira cyane. Uravye match twakinye urabona yuko ubu hari ibintu twashize ku ruhande, ubu turi concentre ku kazi cyane. Sivyo, turi concentre ku kazi cyane ku buryo novuga tukore ibishoboka byose tureko tuva muri situation. Nico kintu kituragishinga, ibindi no kubishira ku ruhande byo gutakaza akazi vy'imishahara vy'ibiki, ivyo nta nivyo niyumvira, ntavyo ndiko umuntu ariko aratekereza. Twe tuko dutekereza kuri match kurikira. Coach, mwari mufite match minota 90 byagaragara kurutaga ikipe ya APR, ariko tactically hari abakinnyi babiri twabonye mu kibuga, ndavuga Kaneza ndetse na Pasi, bose bakinaga basa nk'abugarira na box to box bisa nkaho ufite tactically abantu benshi twabonaga kwenda ari gushyiramo box to box by'umwihariko Kennedy. Ni cyo kibazo cyawe kugira ngo utamushyamo kuko ni match mufite kandi wanaga ko ari icyo mu box to box kugira ngo ubashe kurema uburyo bwinshi bw'ibitego? Novuga decision nafashe ni nziza cyane kuko uravye Kaneza na Pasi bakinye match iri impeccable. Bakinye match iri impeccable, nibo bantu batumye tugira stabilité. Waravye ko mediane yacu yari stable, twakinye neza, tugashobora no gusohora imipira, tugashobora no gushika ku igol. Rero novuga kudashiramo Kennedy ni shwa, gushiramo Kaneza ni shwa. Nukuraba uburemere bwa match, nukuraba novuga tactique dushaka gukinisha, ngene dushaka gukina, ugasanga umuntu yafashe shwa. Kandi rero uravye ngene bakina urabona ko twagize shwa nziza. Asante sana. Murakoze nawe.